hari abantu benshi maze kubona ko bamaze kuba interese no kwinjiza amafaranga kuri Facebook monetization. Abo bantu baramaze kuba interese, ariko ikintu kiriho kirantangaza ni iki? Nuko abo bantu nubwo bari interese bariko bipostingira amafoto n'inyandiko, amatekste, ngo bashaka kuronka monetization. Nimba uziko ushaka kuronka monetization, ibagira ibintu byo kuguma upostinga ifoto kuva mu gitondo gushaka umugoroba, kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu postinga foto, ivyo bintu vyibagire. Kabuze gushaka kuronka monetization, hari ikintu bita watch time. Iyo watch time ingana na 60,000 minutes. Iyo 60,000 minutes bizokugora kuyironka, nta nishoboka mu gihe utazoba uri kura postinga video. Postinga video ngufi zimara n'imiburi bugize ndende 2 minutes gusa ukabura hejeje. Izo video zipostinge keshi gashoboka, wanashaka kurenze na ijya plan baguha upostinga video apana ama text. Ivyo vy'ama text n'amafoto nta monetization bizoguha, uzoyirindira n'imyaka 10 here. Ariko igihe uzofata umwanzuro wo gupostinga video ziri live kandi ziri really ziwawe, apana vya bintu za guterateranya ufata ibintu ufatanya ngushaka kuronka monetization. My brother, ukabushaka kuronka monetization, ibagira ivyo bintu byo gufatanya video z'abandi. Postinga video ziwawe ibaye ndende, ibi y'iminota 3 itarenze n'imiburi akenshi wamugira video y'umunota umwe n'igice cyangwa iminota 2 basi. Izo zizogufasha gushika kuri monetization vuba, kuko iki kintu bita watch time kizoduga aruko upostinza ama video kenshi gashoboka. Kubera ko text nta watch time iduza. Ico gukora, niba uri kura postinga ukaba ucisha mu wundi mwanya, andika, shira ku ifoto, kuko navyo biragufasha kuronka aba followers. Biragufasha ko Facebook yawe ishobora kugira visibility. Biragufasha no kuduza engagement, ariko akenshi bisabwa ko niba uri kurashaka kuronka monetization, postinga video ngufi ama release menshi ashoboka muri weekend, shirako video ndende. Niryo banga. Mu hagati ya video n'iyindi, andika, abariho wandika, abariho ushirako text, abariho uvuga utuntu nyene partage, kugira ngo uduze visibility ya account yawe. Eka nuko wamaze kuronka monetization, nawe niyoca aja nago ngo atangure gupostinga amafoto canke agire inyandiko gusa hanyuma ngo yiteze umusaruro muri Facebook. Bambewe biragusaba ko upostinga foto, ariko cyane wibande kuri video. Facebook izoguhembera ajyama ads mubona aca muri video, niyo atuma uduza umusaruro ku bantu bamaze kuronka monetization. Azeho video nta publicity zoheza ngo ihace. Biragusaba rero wewe nimba utararonka monetization, ibande kuri video. Wa muntu rero uzi ko utararonka monetization, ni wibande kuri video cyane ngufi hera mu gitondo gushaka umugoroba, cishamwo amasaha ku munsi n'ibiburi bushireko video zibaye zike 3 canke base 2, ukaba ushaka monetization. Ikindi wirinde guterateranya video, kora video zawe kamere zawe, hanyuma ni wabikora uko oye 1 minute 30 seconde 2 minutes ibaye ndende 3 minutes, ni wabikora uko 2 semaines 1 mois, uzoza kunshimira.